zawe urumva naka kubwiziwe mukacamuzire none wumva bisa umuntu abanze kwanza gucoma ngaha mu rugo nyimba nakoze amakosa mbabarira ariko iconzi coco nakosa nigeze nkorera gato rero aho rero gikurundi je ngambona atana kimwe no gufasha azi ko imisiyo zose ari wo tuzikinana ndabigenze gute basi yo nzoce ndakwiyama mbonye bamfasha ariko urugo rwanje mwe je nari kwegeye akazi bazi mbwira nari mbaye mu mahoro ubu bukotora butaraza ngaha amanda yakubuza wewe umurakanya ntanderagira warereka kuganira n'umurato n'umwuka wawe kuganira umuki umwuka kaganira nawe urugo rwanje mwe je nari kwegeye akazi bazi mbwira nari mbaye mu mahoro ubu bukotora butaraza ngaha amanda yakubuza wewe umurakanya uri kumvuma joshaka kumvuma je wewe nyoko toka wewe nizeye gimana senze wihanga umviriza Blandine uri umugenzi sawa nyumvira ugenda wihanga nigenda migusize kungena no mugira wewe nukuri kwimana je batatuba bye Nazero bana banje nazikeje nabavyara umunda babwire ku bintu bimbayeko Goreti yazanye abantu ngaha avye ingene bankubise aho wabesheye nturateba ngo hage nabesheye bagukubise wewe nkaho ndiko ndabimubwira ntashaka kuvyumva bivaye n'amajambo baguma bamubarira biboneka ko ari je ngoma ndi umuntu urya ngaho umuntu bakubise bameze uko ndabira umuntu bakubise asa na wewe bagukubita sha nacamera gute no aho wabesheye ubeshera Goreti ntapfuhaze none Goreti yagutwaye iki Goreti ndababwiye ukuri ntimushaka kumva yawe usabidiga usanga baba bashwanye mu batamukoze ngabo ndazi umugore wawe nawe niyoroshe bijya kandi ndazi nawe niworoshe mwese muri bamwe nubwo babashwanye uyu ndabizi niwe gateranya niwe byose niwe bizana nije ndabizana nje nacenge nanzanana nabo mu isite bose baje ngaha kunkubitira twovyemezwa niki ko ari byo none yazanye bangahe nabantu bari bahari bagutabara ngo bandegasha wewe uko siho waruri uyu wenyene naho ndiko ndabimubwira naho ni siho yarari mugana ashaka ko naka rije nabimubwira sawa umviriza niba ari Goreti yagukubise yoba yarakunaniwe bakudomye umvise bakudomye senda kuvugira ko nanje niminkweye neze ngaho ni wagiye gucokozana nta wundi wenda Goreti we niwe gucokoza we niwe wazanye ubucokozi baragutabira nuko sije nazanye ubucokozi ngaha nasanze yazanye abandi bakobwa Goreti nyene abakobwa bangahe wewe umwe Blandine
none Blandine we gukubita akagushobora bo nububeshi namaze kubona wewe watangwe kuzana nububeshi niyo mpamvu biko bikunanira wamaze kuzana nububeshi kandi hari n'ibintu uwo Blandine wiwe nyene yaje namuzaniye Goreti yamuzaniye ibiki ibintu nimbara amashu nibiki n'amatomate nibiki none numva ko ari wowe basoto nabasotoye gute kandi ryari naho yari yaje ngaha kunukiraho nariko ndamubwira namvire mu rugo none we yo gutuka atana kimwe bamugize na atani jambo na rimwe bamubwiye bonye rero we nawe we jengiziki none jengize yego ndakubwiza ukuri nanye ndiko ndakubwira ukuri kwa habaye ntushaka kuvyumva none we bagukubita gute wowe ungana umuntu muzima ugakubitwa n'umukobwa ngira agivise nk'imyaka ngira nka 18 wowe ufise imyaka 20 ningaye gere mbese nka 40 ningaye bakagukubita ungana uko navuga kubera ko yuko yani ubona ko yuko jewe ndi mucokozi nije nagize ibi nagorane ebana je ko ingaho ko gashaho basigaye banyeruriye aho naho mfise ijambo hari mu misi heze numva cyane kimwe no bivuga ko ngaho mfise ijambo gashaho sungula bita so irakomeje Goreti ni hari Goreti nabyo ashumengura umusazi yakumagenda agaruka sindi zishobora ibyarimo kimwe yagiye mu muriro mu murima sindi ndabyibaza rero ujye gukora ikintu uza kuzana urusaku kandi ntarusa ko jero nzanye none ko bwa mbere nawe rusumbwira hari wagiye kwibaraguza kwanza ugiye ahantu usengera giye ngo ndateranya muhira ibiki n'ibiki baca baranyinyira kubatizwa kubera wowe nyine ega kumpenza agira batizwe none so wabigiye pastor chef ucabibaza ngo nabyonze babarira ari akadobwa kugira ugende kwibaraguza ibintu bitakura udane gusaka mudomo bakariya kwisengera wowe warurondera iki baguhanure bamanura ibiki je kandi masanzwe manuye ara amafaranga baguhaye none mba batayampaye gusa nabivuze umutima wanje kweki wa mukoga wo urafise umunwa wewe none uwo muntu uzoheza none ndakubaze gasungu we nta muntu ufise yenda ufise muba bari wundi muntu we ko waje kugenda guteranya bidiga mpaka turashwana na ntuze je nagiye guteranya waramfashe byari kwanza shenda byibuka wasize unkubitiye mama wanje hajya kereke pa jewe byose yarabimbiye wozana video wafashe ndiko ndamukuta mama wawe jewe picha yose yarayimbye ku murongo narayumva mama wawe n'umubeshi ni naho no mukubita no banda mukubitiye ukuri kandi yanyeresa no wamukubise ikofi asigara se jewe ndahubwira mama ndamukubise sino mukubita ngo ndamusigaje no mukubita agasigara ari gisebe ko jya mu mero jya sinzigera mero kwanza wicaye tubyumvikana oya je ntabwo kumbwira ibya mere wawe je ntane byo kwicara ndekura kwanje bandituriye kwanza icara kwanza ndekura kwanje tuvugisha bantu ndekure fije sinace ntari yanasanga unafashe yekenda kurekera amarira ndiko ndakura ndenda tuvugisha kuri mwasite mu mutabi amba bayashamba bayaje nkure masitoyi za mere wawe nga nkure story za mere ukuraza na manyama shaka tubyumvikane ko gajuza na manyama warankubitiye mama wiwa je aba mama nakubise nakubyenza na video na wabonye ndiko ndamukubise ndiko ngawe mwe nazuziganda kuzirika yajya nzirika rero nzirika kandi ayo niyo manyama nyene yambiye kusigaye ufise wewe kandi umenyeje na manyama namunasumba ubiriza mbye catumye nicarika nga je nakubyenje kurondera Goreti ntawo harika nibwira oya we tuya kwanza twumvikane ntuze bya mere wawe ngaha je oya reka ndabikure mu basi none basi wewe uravye ingungere rw'umukurikirana bidiga none wewe birakubaje urondera none kubera iki mumufata Goreti nabi mwebwe kandi twarabihebye none uherutse kubona none je hari ivyurumva ndashaka ndikumbwira bidiga ntabyo ndashaka kumubwira kandi bidiga hirya yejo yari yamye yidoga ngabo ko namubwira mama wati wowe wamubwiye ibintu ibikindi biki wowe ubona kwikura teranya présentation les filles gira rero byamere wawe twabivuyemo mbwira ndagiye ndagiye yega nivyo nyine nagomba ndakubwira wewe urikura teranya neranya hehe ingere ko ndabwiye ko bizobagaruka ko ibaze nk'ubumere bagira bamwirukane kubera wewe nyene no umva bizoshimye none bagira birukane Goreti wewe Goreti nanga ni wabo none ugira zwasazi ni wiwe si wabo ni wiwe ego ni mama ni he ni wiwe utavyumva baguhenze rewe kayene kandi sungu je ndagiye kwa twavugana na Fija siko duhura
basi Blandine basi fukame ndire kwini kumukora Blandine wewe umunani umvise ngo waragiye kuba sungura ngurashwana nguramukutana nyina wa sungura none ushaka ndakufukamire bwira kugira ubihebe mu matwi sha ibyo bigutumye impagarika jewe Blandine ujya munsi narakubabariye Blandine ujya munsi nakugukubita nkubita none nkubita Blandine munabwire rero Blandine basi bwira mwori iki basi kugira basi ibintu byababidiga ubivemo mwori iki none kuguma uhurikirana je ndi wiwanyu no we ninda kubwira ugumukurikirana bijya byababidiga nawe uri wiwabo ukungere nawe bikurikirana je niko ndabikurikirana uona huyu Blandine jenga je ndakuita coffee Blandine ngawunye je nagutabira Blandine jewe Blandine cyukuzanira Blandine kula nwangira jewe Blandine asi je umujye ngo cyana kulavye makofi baba yashara n'amajambo Blandine barabwiye je nasungura hamutabizi ujya n'umuvandimwe renda bikubwiye urumva ngira mfata n'umuvandimwe bona hana hobi kibi cyose je nagirizwa kuba ndi hajya umva yanda kubwire rero nanje Goreti ni nk'umuvandimwe ikiba cyose nanje ntegerezwa kuba ndi hajya honaka uri hajya akahora urazigarama yako wona urakubitwa amakofi abiri afatanye urayakubitwa wewe umva reka kuntera amajambo shanda gusa ariko je nagutabira wewe Blandine wewe bisa nigire nibiki wewe wazibinzira ubwa mbere nakubabari ubu ndibaza ngenda kuvunagura amaguru kuko nakuvunagura amaguru uzovuga ngenda ngatu umunwa ndawukureko ngenda ukureko nuswe kunkura je kungirira kuje petit we nakubwiye nuswe kunkura we petit je kunyere kuko we petit Blandine umviza nabwire rero Banabwire namudakeneye induri byo je na wewe sibyo ubu baseka ndakubabarire umva bisa nirenganiye nigi reka tuvugane basi kucewe ndakubabarire sibyo nakubwiye nuswe kunkura wena ndakubabarire ibyo uvuga byose uvuga Banabwire umunsi ndakubabarire ibaye kangahe kabiri ma wishita mu bintu bitakura bwa mbere nakubabariye hariya none nabi wanyu wewe mufani nabi wanyu none wewe none mu gihe atarabi wacu nareka kira kumudana ngo zichafu jewe Blandine reka kumudana zichafu Blandine jewe umunsi nzokubabura Blandine wewe mbiza basumve tureka amajambo tuye guterana amajambo bisasi nigiriye ndiko ndaje hega kuguziye sana kuzibiye genda nuba ariko gusumenye gusa ukazocika ukuguru cyo ukazobikiragi reka kuntera induru nkakiba bizari ngombwa ko ndakiba okay nimani yabibona nagakicwe mviriza rero ko je bintu ngaha ndabona bisigaye bigoye ni hatari hari shetani hamwe bashazanye nk'umukozi w'Imana akahakorera deliverance hanje ndabona hasigaye hagoye n'umuriro urumva rero jewe si ikiyumviro ahubwo n'impanuro abona ibintu maze kumva ngo mama ngo mwaramukubise ibiki nibiki byagenze gute bibaze kuza muhira akamubitira mama wiwanje amusanze muhira iyo ababasi bavuze ati bahuriye mu barabara cyangwa akamusanga iwabo aho nari kuvyumva basi ko bacokozanye muga kumusanga hariya muhira iwacu akamukubitirayo umva ivyo bintu bisona neza kindi kintu cerekana ko afise akagayi y'umukobwa aca yongeraza kumusukurikira nyene akiza kunuka nagiye muhira aranuka siganutse ambye nabi ndena mubwira ko yagize ikosa basi ko yatutse mama batangana yongera namukubita umuntu batangana nk'ugiye umuvyeyi angana kujya agakubitwa n'umwana angana kujya mugabo yigeza nyumviza abo yasiza ntutse baramukubise jewe uyungorora ukuboko kwanje ngo ndakubise Mabukwe jewe wapi n'ukuri kw'Imana ntabiraba nyimba bizoba sawa ariko ubu vraiment sindabangura ukuboko kwanje ngo ndamukujejeko cyangwa numva ngo urumva ngo wamuzaniye ngo abantu ngaha ngo baramukubita yabimbwiye nicaye hajya wamuzaniye ngo abantu ngaha ngo baramukubita ngo ciye nibuko munsi wa munsi wasanga wanatetse amashusho ndakubwiye ni Blandine yazaye ubwo ko uwo munsi nagiye asanze nari muri mudu nziza kandi asanzwe ndakubaha wazi ko ari umwakazi bidiga sinashatse ko biba birebire ahubwo narikishije bugufi kwawe sanzwe ndakuwambwa ati je umukobwa sinko mutuka ngo canke ngirene ngo ndamukubite reka nemere ndabigire nka blague ngo ati mugabo birambabaje ngizo kubibwira nde
Fulgence wari uwo musi bundi acababaye. Fulgence wari umuntu yize kandi twasanzwe dukuze ngaha muri quartier kandi twese turakubaha murafise amahera nibyo mugabo umukobwa wawe ari wo mukunzi wawe nakuntu yo cagira kanyaro kubera mukundanye acha yongera rengere akubita umuvyeyi wanje vraiment urumvizwe nuko bisona wewe Ujya munsi Blandine yaraje wanashaka nyene turi ko turaronga ayo mashu turamubona araja gudotse aje n'isuka atanukuramukanya atangura gutuka Blandine ni uzana urusaku uragarutse nari nakwihanije Blandine ati shokuri ukuri ko Imana yaciye amuha amakofi atarigiye n'uyo munsi ndibaze bavuga yuko umuntu amuzanye abantu bamukubita. Uravyumva ivyo bintu kweli ibaze nawe wumva wokora iki nuwo mwanzuro wofata nk'umugabo je namunye nze ndabikubwiye wewe kuko je naco twovugana nawe Ana sungula haya mu buzima ibintu biragoye kandi cyane niyo mpamvu usanga umuntu hari abafise amahera hari abakene hari abayafise nabo batafise ikirenga hari n'abafise ikirenga ku buryo naho banabo yakoresha yatohira cyangwa yapunguke cyangwa nabo yakoresha nabo yata bakagumana igice cyane atuka bakeneye ndabizi kugira tugire iki twubahane bizima nashatse kugira sungura burya je narumva amakuru yiwawe gusa sinasize kubikubwira ko uri umugenzi nafaro nkavuga ndaye mubwiye ariko tubonana nabi ko ari umugenzi kandi avyikawushe gusa hajya sungura hajya iwanyu kandi ingorane nyinshi je ndaribo ndaziumva sindazibona ngo ndazumva kandi nge ndazumva nge mbona ibintu bimeze ndabona ko ari byo sungura hajya iwanyu hakeneye umuntu ashiraho cindazize ku murongo bidiga yava yumvira ariko ngira ninjira iki mugore yanda mutungo dawa vyinjiyemo bava biyumvira yuko dawe agira yinjirende yinjire mama wawe canke ari ndarondera hajya uzobonekana canke abandi biki ibintu vy'iwanyu nibikeneye kuja mu bashinga naye kwa bigiye mu bashinga naye tuzobonekana abi Je sinzi nivyo bari bapfa na Blandine kweli sinzi nabona nyene urasubira mbona barafatanya naho jewe ntambeshera naho nyene hapfa dosazira nabi none yasubiye ubu naho yavuye ngaha aje no mu bantu bo hanze je narabaravye ndumene ndiyumviye nuraba nabo bari basanzwe bafitanye ikibazo je narinzi ko ari jewe nawe nasanze na Blandine ari uko mugo Blandine yarabonye yuko ranga Blandine yuko arabakobwa Blandine hamwe na Goreti bakuranye muri quartier ayi wacu hatwese twarakuranye hajya bidiga nawo ubona je yaronje ndamuha akazi tugendana hajya bidiga dusumba urumva bidiga kuba bari ku kazi iki nawe yagiye wanyu n'ibigwa hajya usanga uri kumwe na bijebejebe cyangwa turi kumwe na jewe rero Blandine mama wawe yahabona yuko yashaka iki ashaka kumudendereza ujyande Goreti ariko nivyo mara ndabizi mvuga umuntu mukuru nabari mwikosi arano udashobora kugeza urashobora gufata umuntu akuze basi ukanamubwira n'amajambo kamuhanura mugabo ari hano utarengerana je gukubita mama wanje ngakurya akajya nagasuzuguro cyane ndamubwira none nyimba yaje kundaba iryo niko sangoya ngo niwe kuzanira amajambo nani ibintu byumva ko bihaba bigukwega wewe nigasangire ngira yuko ndamugenze gute ko mbona je yananiye je nakuntagira nyirinda mama wawe cyavye nagenda kubwire Blandine je yanyu nyine byatangiye Blandine yarajaji wanyu aje kumuraba Goreti umva kubera Goreti bariganye urumva bijya by'iwabo usanga ku ishure kwandi nawe arice ku ishure nawe ari hehe urabizi bajya abakobwa bishusha ku ishure niki je sinogenda ku mukobwa akeye umuhungu akenye iki ariko rero atangwagazwa n'ingene yabonye ahaba ariko Goreti yamubwiye Blandine ibintu wewe ntabyuzi kubaka bijya n'ibyakira nivyo umva bavyita generation mu France generation mba ni murungano bijya nivyo muri giye mu bujene bwacu ubwadorisa kama ni yashira yego narabonye narifise amakosa gusa n'amakosa sije nayiteye njya muhungu mugenzi wanje yahora manuye
none naciye nsanga mu nyuma nariyumviye kubona nje ndiyumviye sanga yuko ariko amanura ibitari byo kuko nasenze agendera mu ngeso mbi aho nabonye akwivika amambiri uri umujama nabonye ko nivyo yakora amanura bitari byo kandi nje narabonye ko biko birafata sansenga baranyigishije no kwisengero naratahuye naho umugore wawe yampagaritse kwisengero ndanga kubatizwa ariko naco bitwaye me tugende twumvikana man yenda umwaye pay attention umukunzi wawe ntazosubire kumubona hajya aje azozaza ko ari ku mahoro mugabona agenda atahuye ubu nahindutse tugire ku kazi numvise ngo watashe saa 6 ngo areka maranze ndakubwira ivyo bintu sawa bidiga ndakubwira no musinge ndakwibutsa kandi ndakubwira kera ndakubwira ndazi icyo ngiye gukora hama nawe umenye icyo ugiye gukora nk'umugabo ndazi warize ndazi urafise ubwenge suko none yego tugiye tuvyumvikanye neza sawa we jaye ndakubwira kandi kugira wewe umugabo kandi urabona yuko je barabimbye yuko bidiga adashobora na mama umva bidiga ashobora kugenda guhanura mama wawe umanye badashoborana umva ikintu cyose mama wawe akoze arabona yuko kira makosa we rero yakwigondera umuntu w'umugabo kavuga ngo ciye ushaka gutunganya urugo rwacu tubigize uko twaba dushaka turi ibintu bayiki nkaje namaze kumubwira Blandine nataramuramutsa kubera bivanye n'ivyo wagiye umbwira n'ivyo nababonye ariko unamaze kubona yuko baramukanje na kimwe nabonye damyangu ndabigasa umugore wiwe iki we gihari genda wanure mama wawe ko umwana hajya ushatse nawe umuntu azarakwita papa mudogo azaguta yuko uri so wiwe mutoye imana igutanga yakwe ega ngere sincherega ukazi kabandi ngene byo niyo mpamvu nakubwiye aha kwisi niyo ari abafise abana n'abatabafise niyo ari abari ingumba niyo nitwe tuvyigiye siko tuvuga tumeze ninda bakuye nimba bashaka ubu nataho je ndazimere ngiye kumubwira ati ngo ndamuhanuye navyo kwemera ne mugabo ndazisho ngiye gukora kandi azoca yigiramo kandi azobimenya wepo wo gusatuze guhuri hadi uzo kuzana bijebejebe n'abasigaye yibagira nawe wepo Emwe naravyumvise. Yego. ngo bimeze gute rero Ngo baragukubisa ahubwo zintere. Byagenze gute? Nivyo cyangwa sivyo? umva ahubwo ndakubwira Yego. urya mwana wawe nimba utamureze Umwana wanje niwe yagukubise. umva ndabiguha Aha. nimba utamureze Emwe. urarya amaguru n'amaboko byasigaye ahubwo aravye nabi nzohava ndayakata yose ndayamara Emwe muramara mayira.